Repentance tuduza amaboko. Ewe repentance waje hageze. Imana ubashije muri repentance. Ari ikintu nabonye. Je mu ncamake nahise ingwara nakunda kugwara. Indwara zitatu. Ndwara malaria, inzoka na typhoid. Ubwo ubashije muri repentance. Izo ndwara narazisezereye. Singize indwara. Yesu nashimye. Ashimwe natwe twagatenga ashimira Imana arongera ashimira n'umukozi w'Imana yatwigishije nadufasha mu gusenga. Jewe muri indwi narapfunitse emwe basha naraguwe ndaboneka rwose ariko Imana irakinga iransegura ntibyahereye aho ikiragenda ikorokera kuri mwene data mwene mama nawe imugirira ibintu ntoshobora no kuvuga ngaho paseri naramusabye ngo asengere ndizeye ko yabikoze kandi ameze neza ndizeye ko azova mu bitaro abo barozi Imana ibahane mu izina rya Yesu ashimwe. Nanje mpagaze hano nshima Imana ko naranagize accident ukuboko sinagorora ariko ubu nagorora ubumeze neza. Ibisiga gatoya n'ukuguru ariko nabone numva biriko biraza. Ibisigaye kimwe gusa nico. Kandi ikindi kintu nagomba gushima Imana nuko Imana yakoresheje za mbuto amazi gahezagiye eka nabikoresha byose bari basohoye mu nzu n'umuryango wanje ariko ubu barabisubiye ko baravuga bati oya ntitwomwerukana kweri ababanyi bose bazi ukuntu meze bavuga bati aragiye noneho twebwe sinzaho dusigaye. Nshima Imana ko Imana yakoze igitangaza nyene izu akavuga ati nimwiberemwo kandi muzondiha nikakabuto kabikoze. Umwana wanje yarwaye none naravuye mu bitaro. Ikindi kigira kabiri jewe nari ndi muri chambre nari mfise ubundi mu matwara nyagwaje umwana wiwe abara aranyiganira ibintu vyiwe cyesha namubwira ati nukuri ikintu no gufasha je nafise umuri pasiteri yaduhezagiriye zokuzanira aho rero yaramaze 3 semaines yahukanye n'umugabo sinzo kuzanira umuri pasiteri yaduhezagiriye kurya ubona ko bagiye kora baciye banducura ngira ndabushire ntaburu kurya uno musi dimanche rero mu gitondo ya telefone yambwira nukuri ngoma kenjo wa munyu waba ngo wakoze uburyo abona cyera arungikana umwana ajyana mu shambi waje arakamija nyine ashira mu mazi none ubu muhira umwana twatashe bitanye umugabo yambwira ati tata muhira Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Yahamagaza ko Imana yankoreye jewe nari mfise inda zibiri abakozi b'Imana baramfasha gusenga abakozi b'Imana baramfasha gusenga nari mfise inda zibiri Abana babiri cyangwa inda zibiri nari mfise ikibyimba namenga mfise inda zibiri rero ndagera hano nari mbe mu Cibitoke cya Rugombo barantengera nukuri baramfashije Imana irabikora ndabyara mugabo naciye barinda kunyopera nari nzi ko ntaronka umwana none nguyu ndamufise kubera Imana. Imana bahezagire kandi bazohora uko bafasha n'abandi kabisa. Ewe nicyo ndabyibutse Clementine Yesu aguhumurije ujya mu mama niwe yamuzanye jewe sinari ngamuzi kwera kandi uko abivuze nari navyibagiye kwera izari inda zibiri yari afise inda y'umwana mugabo y'umwana ntiyaboneka haruguru hari umwana hepfo hari urubyimba kuryo yagenda umenga rufashe ukuntu warabyimbye rwarakorotse biteye ubwoba by'ukuri nta muntu yari azi ko azovyara. Iyo hose mu bitaro bya Cibitoke hirya no hino harimo kwa muganga baramwirukana ngo ibyo ntabwo twoshobora we twona kubaga babona n'ikintu na kimwe twokora
byagenze bamurungika muhira ko babona ko bamubanze cyo muhita aje wasenze biro higa hose birananirana sinzi rero yamenyanira Clementine ataramuntumiki yamaze imisi hano ujya cyayonze ku misi ngani kuravyibuka Ayonze ku misi 3 imisi 3 Achata kauganga kubyara yabyara yawe kuri peseje achayitangira amahoro nari navyibagiye rero gukomera amashyi umwami wese aguhumurisha mwisi inama ko ubana gukora igikorwa cy'Imana n'umuhombe yaranguye ahakomeye ngiye kuyikorera ngende uyirambeko kabisa uyirambara reko